izo Christian umuntu akuze jewe na Mutoni umuntu akuze ko kwihitiramwo gukora ico nshoboye ico nashoboye nkagerageza nanyota mfise maskini ndi mu rukundo maskini jewe na Mutoni ndi mu rukundo nanyota Just ni muri abandi bango no postinga ngo umuntu mukundana ngo kubera ngo ca mugutwara bamutwaye none ho bahageze agiye n'urazi ibintu Imana bikuja bukica urababara mugabo muri yumvira ati uwo muntu batwaye byoroshe gutyo koko yari Rwanda wowe deja uraje mu rukundo utanguye kuma condition y'ibintu byo guheba tumaranye umunsi umwe nuvuga nawe ibyo bintu biragoye wowe nubizi neza ivya filme uvuga ngo sinizera ngo ndakumvaza kuko udakunda filme ngo filme gusa ndayizera ngo ngumba mbona ko ibyo bintu mukina ngo muri mu gitanda biba vyabaye hama ndabikora rero ndavuga ati iminsi ndanabikoze musi myiza cyane yihutira kuca kwipimisha akiri nakare no kwezi kutaranahera ndabibona ko ndayifise sinokorora inda sinanavyumvira Okay, bakunzi ba Senga Media TV muraho murameze neza. Kubo bitameze neza mukomeze mwihangane. Imana iri kumwe namwe. Nama nabibabwiye nta na rimwe kandi nta na rimwe Imana izigera inanirwa no gukemura ivyo bibazo byanyu. Nimba ufise ibibazo umenye ko ari ho ndafise ibibazo gusumba wowe niyo mpamvu ntiwihebe ahubwo gira umutima ukomeye kubera ko umunsi n'umunsi ibibazo bizorangira hama nawe ubeho wishimye. So uno munsi rero bantu b'Imana nongeye kugirirwa amahigwe nongeye kugira umugisha kandi kuba nagize ibakwe ryo kongera kandi gukorana n'umuntu akomeye cyane muri sinema y'u Burundi n'umumama mwiza cyane n'umusista mwiza cyane arasa neza ku mutima no ku mubiri araberewe byatari yitwa Oronera Mutoni reka ndamusabe mu cubahiro ciwa baramutse abakunzi ba Senga Media TV bakunzi ba Senga Media TV ndabaramukije kwindi ncuro ndakeka sindo mushitsi Yego ntago uri umushitsi kuri Senga Media TV uri umuntu wacu niyo mpamvu ndagushimira bivuye ku butima kuba ukusa ku mubiri no ku mutima ari kusa urakoze ndashimye ko ndavyumvise dejo ego Oronera amakuru y'imisi mu shiki wacu amakuru ni meza ndashima Imana bamwe bati Oronera yabuze abandi bati abakunzi ba Mofu bati Oronera yatunyoteje nimwe mwambuze gute ko je ndi ku kivi ndahari ndabazanira bishasha kandi mu gihe ndiko ndakora n'ahandi hose nguma ndiko ndagerageza gukora n'ahandi muba muko murambona n'ahandi mu gihe Mofu bitarashikana igikorwa cayo bikirakora ariko abantu benshi baba bashaka kumenya ese Mofu yagize ikibazo nyabaki kuba tugire dukize amezi arenga 6 tutariko turabona igikorwa gica kuri Mofu nta kibazo yagize aho kubategura ibintu vyiza filme ni ikintu kinini nya cyane ni ikintu cagutse ku buryo gikora umuntu arenze umwe arenze batanu arenze abantu 10 bivuze ngo filme ni ikintu kinini ni projet ndende ikinirwa ahantu hatandukanye ibibanza usanga bitandukanye ugasanga hari ivyo ukorera ruguru hari ivyo ukorera Bujumbura hari ivyo ukorera mu nzu yo mu Carama ugiye hariya na hariya umva n'ahantu hari umuntu abisiguye usanga dufashe ikiganiro tukagira projet ya film rero ni ikintu kinini nya kiba cagutse kujya mu kibona gisaba umwanya rero uwo mwanya ndiko ndawukoresha mu gukora akazi Oronera mw'imisi heze tuko turakona cyane muri filme y'umuntu yitwa Sabasi ni filme isa niri ku musozo nimba itarangiye witwa Sabasi arandika ku rubuga rwiwe nimba ntiyenze ku rubuga rwa Facebook aravuga ngo Mutoni uri Mutoni koko kuko waratoneshejwe n'Imana Mutoni utono udatoneshetse ubwo tono udatonetse arakuvuga ko amakuru menshi meza ijya message kuri Mutoni yayakiriye gute nayakiriye ko jewe uburyo baniyumva canke nibona canke nzikomeze hari abandi babibona sivyo canumva rero bimaye inguvu ndabikunze ko nubwo ibintu mu bantu bose batubibona co kimwe ariko jewe ivyonze hari abandi babizi ivyo rero biminege zo kumva ko mwiye kuba wa Mutoni atadatonetse abandi okay Mutoni urakunda message nkazike ndazikunda cyane kuko zitanga baki kenshi umuntu yakubonye ko uri umuntu mwiza aragukoresha yego navuga ngo uri umuntu mwiza ngo wangu uyu umuntu mwiza no mubera mwiza nanje kambera mwiza aragukoresha ni gake rero anabikubwira no rero nitubona umuntu basi agerageje no kukubona ko uri umuntu mwiza akagukoresha ko akabibona akabishinga ni naye
Yego na vyiza cyane. Ariko Mutoni, hagati ngaho uwitwa Sabasi amaze kwandika ubutumwa bwiza kuri wewe akakurungikira message imeze neza cyane. Hari andi makuru ariko aravugwa kuri Sabasi. Wewe nk'umuntu muganira cyane, nk'umuntu uba umwegere cyane. Ayo makuru ushobora kuyavuga kiki canke wowe yaze kwiki? Sabasi no munsi bakora avuga ngo urugo rw'iwe muri Amerika rushobora kuba rutameze neza. Hari n'abandi bakora avuga yuko Sabasi ashobora kuba hari abantu yoba yarariye amafaranga. Ndibaza ivyo bintu bamaze kubibona kubera ko n'ibintu biriko biravugwa mino misi. Ese Mutoni ivyo bintu wowe ubizi kiki canke nimba atacu biziko nike kintu wobivugako? Ndakubwiza ukuri ivyo bintu naco ndabiziko kuko n'ukuri ndaguhaye naco ndabiziko. Urugo rwa Sabasi ruri muri Amerika. Nejewe Mutoni ahantu ryamye amakuru muri Amerika nayamenye. Ariko muraganira cyane na Sabasi. Tuganira cyane. Tuganira kubera akazi. Impamvu z'akazi nizo ziduhuza. Mu gihe impamvu z'akazi zidahari nta kiduhuza gihari. Bivuze rero ngo jewe ivy'urugo rwa Sabasi vyongora kumenya. Bivuze ko atavyonze. Bivuze ngo nivyo ko abantu yivyo kubera hari ahantu tutaganira dushika. Je navyo nomenya kandi sinovyemeza ngo Sabasi ngo ari umuntu yahemukiye canke yahemukiye ko nakuri kwavyonze. Sinzi ngo yarabikoze sinzi ngo ntiyabikoze. Ego Mutoni, ni wowe uri umuntu uganira cyane na Sabasi, uramuzi, urazi umutima wiwe. Ese ugerageje kuraba Sabasi urabona ari umuntu yokora ibintu nk'ibyo akagira umutima wo guhemukira abandi bantu, abantu bari muri wo mana akabarira amafaranga? Ntabyo mubonako. Bivuze ngo abantu bakora bishuhamo babivuga ko cyane bashobora kuba bamubeshera. Navyo sindabize ko ariko bamubeshera akamubeshera. Umuntu ni munini. Jewe Ornero bona n'uyu ndiko ndakwereka. Hari undi Ornero ushobora gusanga nereka uyundi. Hari undi Ornera undi ashobora kuba azi undazi. Umuntu rero muha ico ushaka kandi umuntu aba yagutsemo indani. Sabasi ariko jewe ukunda muzi no mushingira nabivanye yasura yiwe nzi jewe wonzi. Okay. Rero kandi ikindi naco narabonye yarisiguye ndavyibutse. Yarisiguye aravuga aravuga ngo abantu bakora bibi bakora nyitirira rekana n'amapaje y'abantu bamwiyitirira. Wayo tukibaza ko ari navyo. Jewe n'umuntu yigeze kuguma aza nsanga inbox umwe barenze babiri ngo nerango duswinime ya Alvera ngo yatwivye amahera ngo iki niki. Alvera aranabitangaza nawe naravuga ati abantu bakora biba amafaranga jewe si jewe Alvera barambeshera. Bivuze ngo je nahone hari gihe usanga haradutse undi umuntu avuga ngo Ornera ngo Mutoni ngo byagenze kuno gasanga sivyo. Yego birashoboka. Karibu. Alvera bakagusaba inimero yiwe bakakubwira yuko nawe yabivye nawe narabitangaza aravuga ati si jewe barambeshera. Ejo rege ubona haje n'undi muntu ngo jewe Ornera Mutoni yaranyivye tawenzi namuzi. Rero abantu nyene usanga bafise amazina manini nya barabiyitirira bakibisha amazina yabo. Yego reka abantu ngira ngo baratahura. Naranabemeye ko nzogerageza ndondere Sabasi ndamubazanire kuri telefone kugira ngo nawe agire ikintu abivugako. Yego Mutoni, muri misi heze wabonetse muri lancement officiel ya filime yitwa Gatsirikwa Nigahere. Ni filime yanditswe n'umutipe yitwa Izo Chris. Jewe ikintu cyantangaje nukubona Izo Chris yanditse filime akaca yikorana na BMT kandi jewe narinzi yuko Izo Chris asanzwe ari muri team yitwa Mof. Byaragutangaje. Byarantangaje ko Izo Chris amaze yatanga gukorana na BMT muri filime yitwa gute naho yagiye. Nimba nihenze kusinavyibuka co kimwe na Izo Chris yabikoze. Ariko nimba nihenze ashaka kuba ariyo filme batanga gukoranamo. Ico gihe je Izo Chris twe twaramaze gukorana kera filme twingingo twarakorana. Ariko nivyari bibujije ko Izo Chris aja gukora muri BMT aja gukora muri Warubizi aja gukora hariya na hariya yakora hano hose hatandukanye. Rero nk'ico kibazo kugira ukibaze neza ukibaza Izo Chris. Ariko ico nzi neza projet yanje ni wo mubura Izo Chris. Abantu rero abantu benshi impamvu ndakwaje kino kibazo abantu benshi baca bibaza ese Izo Chris na Mof babanye gute, umubano wabo wifashe gute? Iyo tuza kuba tumenye nabisine kugenda muri lance. Ariko Izo Chris ariko hari igihe ushobora kuba waragiye atari kubera Izo Chris ahubwo wagiyeyo kubera yego. Ndakeka dufitaniye ubwenzi buhagije bambe bunini na Izo Chris gusumba BMT.
ni ukuvuga ngo abantu batahura iki Izo Chris ari muri mofu canke Izo Chris warigenga ntakiri wa Izo Izo Chris Chris tuzi yigenga ariko yari muri timu ya mofu muri mofu ndamukeneye naramuhamagara n'ubu ndenda mukenda muhamagara Izo Chris navuga gute turafatanya bikorwa nuzokwigera umubura muri mofu nshaka kumenya Mutoni nabahe bantu ni bande bagize mofu abantu bagize mofu yego timu ya mofu abantu bagize mofu ejo ukabarondera ukababura sivyo canke nkabakubwira ejo ukabona ni benshi uzonyita umubeshi mofu uyigize novuga wa mbere ni jewe yego Jenny nabura mofu izo bibuze yego yego ninga kujya ko aya matimi yose akubwira ngo tugizwe n'abanaka n'abanaka hariho umuntu umwe abuze bose babura nigihe abandi bandi bose bobura sivyo ariko wahari haza abandi yego bivuze rero ngo Jenny ndaza kukubwira ngo bagize team mofu avuga ngo ndakubesha ariko kuvyo nzi muri no mwanya turi kumwe na Ray turi kumwe na Nyama Pro turi kumwe na Justin turi kumwe na Izo Chris na Joganje abo ni babantu mu bikorwa byose ko turakorana ni hatasha shetani natatera ni babantu mu bikorwa two turakorana mfise twabikoranye twanabitanguranye kuri channel ya mofu rero urumva tukaba turi kumwe nino saa sinifuza ko shetani yatuvangira ngo kindi genzi tube turi kumwe yifuza ko tuzohorana yego okay ego Mutoni abantu benshi rero barababibaza inyuma yo kubona witwa Izo Chris atari karagaragara cyane afata filime ziwiwe akazitwara muri BMT aho kuduzana ego ndiko ndishira mu kibanza cy'abandi bantu kubera ko hari abantu usanga uracanga ugasanga ko raganira bavuga ibintu bimenze ukunuko niyo mpamvu mbashaka kubizana ibibazo by'abandi bafana bacu cyangwa abafana banyu kugira ngo nabo bavyumve canke bagire icyo batahura ubatahuze ugasanga aravuga ngo kuva Izo Chris afashe filime yiwiwe akayitwara muri BMT ntituriko turabona bwa bucuti bwa Izo Chris na Mutoni bahora bari kumwe batemberana ahubwo no munsi uwitwa Mutoni akunda gutemberana no witwa Mr Kane abantu bakaca bibaza ese murambeshe n'abafana si jewe barambeshera bashobora kuba nabitahura uko bitari ariko rero niyo mpamvu jewe ngerageza kwibaza kugira ngo babitahura batahuze ijya filime ntago yoba yarazanya kuka naho kuba katari kanini hagati witwa Mutoni Oronera hamwe na Izo Chris nukuri haburwanko niruka habe jewe nta muntu twopfa gusa romba aho ndavuze ko twadupfuye ubusa yego ufa filime Izo Chris n'umuntu akuze jewe na Mutoni n'umuntu akuze ko kwihitiramwo gukora ico nshoboye ico nashoboye nkagerageza yego bivuze rero ngo nitwofa filime kandi nzi yuko noshobora kugerageza n'ahandi nkayironga canke nkayandika none twofa filime kugira bigende gute yego kandi aho yatwaye filime hari umwanditsi musanzwe muzi nka Ahmed abishoboye none ukurumva ko ntaco gupfa gihari na kintu ni wanje naco gupfa gihari kubera abo bagiye bose nakutondekere na wandondaguye bagize mofu nabo nabanditse yego muri filime two turakora mu banditsi barimwe abo bose kurimvira ko twanashukanye barimo none gute uyumvira ko abantu rero bo ikibazo bafise cyangwa abafana banye ikibazo bafise ni kwa kuntu bababona muba muri kumwe Izo Chris yaje gutembera kwa Mutoni bari kumwe ariko no munsi ngo siko bikimeze ntago bucuti mwana namwe mwari mufitanye izina ry'Imana sinza kuvuga ngo ni izina ry'Imana ndakunda fake ubuzima bwandi si fake Izo Chris n'umugenzi wanje cyane kandi akeka ko bitazonahera kuko mugabo ntakihora hiteka sinibeshere bishobora guhera ariko muri aka kanya no kuva tumenyana na Izo Chris abagenzi beza ku buryo ndamubonye ku kintu kibiki mbabaza nawe mbonye ku kintu kibiki mubabaza mwemba tutaragenzi beza muri abagenzi beza cyane niyo mpamvu abafana canke bajya abantu muranca nkano bakavuga ngo mbega ngarerere ngo uzi ibintu byinshi ngo Mutoni na Izo ngo byagenze gute mutahure yuko Mutoni Oronera na Izo Chris babanye neza bwa bucuti bwabo ndi nyene ahubwo ngira ngo ibikorwa nibyo bibatandukanya ndagufashe gato ivyo bintu amakuru mumva natwumva turayumva ivyo bintu byatanguye kuvugwa igihe dukoze season ya kabiri ya Save the Date dukoze Izo atarimwo yapfuye haboneka kandi bashaka kuvuga ko twashwanye
na Izo Chris umuntu asigaye ari ku chat ari Mr. Kanye si ivyo none yego yewe waciye kure nivyo bavuze ariko abantu bavuga ibintu babona icubahaye nico bavuga icubahaye nico bavuga bisikura ngo ushobora kuba hani ikintu kuri abayovya bakakivuga ko kandi bakifata nk'ukuri n'igihe bayi ikintu nk'ibisanzwe zinguri mu gikorwa nako bakifata nk'ibitari ivyo rero ukuri guhari ndi umugenzi wabo bantu bose n'abagenzi banje kandi cyane yego ariko bavuga ngo witwa Izo Chris wacumira nk'umwegezi inyuma kubera ko hari umunsi umwe habaye lancement officiel ya filime imenga yitwa Heartbeat yego bakubonye bifatanye na Kani nkuko avuga ati na Izo Chris na Kani mwizina rya Yesu barambesha nari kumena rero ngo bako ajayo n'amakuru ngenda ndonga muri quartier canke ngaha mu mabarabara aho mariko ndakora bakati hera muri Heartbeat Range nicayemo Izo twari twicaranye premier yicaye imbere yanje nabajya dukorana muri team Mofu Juste na Reyi nyama niyo yaje kutwakira ariko ntago mwatahanye Izo Chris twatanye barananze gusohoka baragenda kwa bari bafitiye surprise ya anniversaire twe na Reyi bari dufitiye surprise ya anniversaire deja ico gihe twe twambaye ibintu vya orange tuna rero tutankuva ngo naho ndi mu rukundo na Reyi abantu barabonye ko sonzeye urukundo ku buryo umuntu wese turi foto zanje canke turi kumwe umva nakashanye bara vraiment ari kintu nkwiye ico baguma basabira ndagikwiye urukundo rarukwiye ndarukwiye rumwe rutanyeganyega kugira nibaduze barama uyu nuriya nuri ariko Mutoni uri umukobwa mwiza cyane kandi cyane pe ukwije ibintu byarivyo byose buri muhungu yokenera amen bigenda gute kandi kugira ngo ubu ufise inyota y'ugo rukundo ni gute ushobora kurubura kandi nta nyota mfise maskini ndi mu rukundo maskini jewe na Mutoni ndi mu rukundo nta nyota aha tubwire rero uri mu rukundo yego ko ndi mu rukundo no uri mu rukundo nazisanzemo nande yego koko nababwira rero n'ibyapfa mukabutanga ngo baharuka oya ariko ico nziconde n'ibitapfa kubera ibintu bikunda gukorana n'ibitagorana ndi mu rukundo yego uri mu rukundo ariko turashaka kumenya umuntu yadutwaye Mutoni yatwaye bande ko nari singo mutari ko murambona habaho igisarambona naranyibonera aranyikundira amenya agaciro kaje mu gihe hari batakaje turashaka rero nimba atari banga ariko oya nukuri nibanga ara ni gute umuntu mukundana umuntu ukunda cyane ushobora kumugira ibanga yo nibanga kubera abasi ni benshi Just ni muri abandi bango no postinga ngo umuntu mukundana ngo kubera ngo ca mugutwara bamutwaye none ho bahageze agiye nyine urazi ibintu Imana bikuja bukica urababara mugabo munyu muri yumvira ati uwo muntu batwaye byoroshe gutyo koko yari kwanje yego kuko sisi nkusiga mbere ngundanye kasiga mbere bame mukiwe kandi nanje siga mbere nishobora no guhemuka siga mbere bame mutse yego rero bivuze ngo ndi mu rukundo ariko tutari rwo gutangaza ari hahandi gusa nazi gufera sinzi kubesha ubundi naye kubabwira ndi singo no kuri mondo ndere musheri amashira mbaje ati mu kiganiro ko bavuze kuri singo ati abasi biterambere ni benshi ariko sivyo nashimye kuvuga ukuri ni naza no kubabwira niko ndi singo muzonahura okay oranda ndashaka kumenya rero uri mu rukundo n'umukinyi wa filme canke uri mu rukundo n'umuntu ari kure y'ibino bintu bya filme byo nibanga ariko cyenda shaka kubimenya nyongorera basi oya biragoye n'umukinyi wa filme sinamuzi bivuze ngo abantu basenga Media TV ntago ari umukinyi wa filme umukunzi wa Oronera Muteni kubera umbwiye ngo ya navuze oya navuze sindamwibuka nakwimye makuru nakwagije ngo n'umukinyi wa filme umbwira ngo nakwimye makuru koko ariko wavuze kubera navuga nkavuga ngo navyemeje uzoba umfasha cyo ngo niwe cyane siwe rero nakwimye amakuru uzi ko tumye ngomba kugukora hiperereza ryimbitse nukuri nanakim kandi ninaguvumbura ahantu ariko umuntu ndoshanda vyemera ne kuzo wamfasha ni yabana aho vumbuye bitero naho nzobwira ati yagera isubirageze si kandi nshobora kuba nona bito nzotora
ariko ikibazo nuko ushobora gusanga ari no mu diaspora nkabura aho ndabasanga nabyo birashoboka ubwo rero twamaze kumva ko ari mu diaspora nakwimye bakuru nayakwimye kuko nayicayeko mbega umukunzi wa Ronera we ariko uri umuntu ugaragara cyane nk'umuntu ari mu rukundo pe kubera ko uba wishimye mwino minsi birenze cyane uko twari tukuze sanzwe nishima duherukana ndi single jewe hawe duherukana ndi single ndibaza wari single ati rendi mu rukundo rushasha koko biragusa ukuntu uberewe ukuntu urera jamwe ngira sheri nditaho kuko isobanuro ryo kwikunda nasanze rikora ego mbere yuko nkunda uwundi manza kwikunda kugira ngo ngire urukundo ndamuhwata wiza hose ndoja guhura urukundo umuntu nanje ubwa ariko hari igihe umuntu Ronera nturi muri ba bantu ushobora gukunda umuntu ku buryo nawe wibagira ugasanga ujya muntu mukunda birenze uko nawe wikunda bihora benshikira reka biragoye bihora benshikira bimaze kunshikira ego niyo mpamvu rero ngerageje kora baje ukuntu usa ukuntu shabirana kakufashwe neza pe ego ukunzwe neza uravyibuha ukunzwe neza urasa neza ukunzwe neza amahoro aragwira no ego abantu bakubona inyene ubusa inyene uba wambaye ugashati keza cyane kudushenete tuzimbye ugasaka kakazahabu baravuga ati Ronera afashe neza cyane rero niyo mpamvu baca bashaka kugira amatsiko ese umuntu afashe neza Ronera reka sha none ngo ndababwira ati mfise she namubereka ejo turaduhibana ibintu by'urukundo biragoye ushobora gusanga ejo nyene nangurira akabafu tukavana ndocenza kubabwira ngo ndisinga none turamubona ko ndumuyeswa naberetse ifoto ejo muduca mubona uwundi muntu ngo nawe ngo nufatika kumenga ndumunyamakosa nawe nufatika nawe bimeze ko abantu munanagowe rero ndabimye amakuru ariko icyo twamenye no kuri mu rukundo iyo ico sinakibahisha kubera nuba ndiko ndabafekinga kandi muri abantu banje ndabakunda kandi munkunda wayi nobesha abantu bankunda n'abatankunda baba bakora nkwirikirane nawe ndabibabwiye naco bitwaye rero je ndikuvuga ukuri ndikugerageza kuvuga ukuri reke kwibeshera ushobora gusanga hari umuntu akora ndababizi yumva ndiko ndabesha ejo hari n'ibindi nzovuga akumva ndamubesha nibyo cyane Ronera uno munsi uramutse umugabo wawe canke uyu muntu muri mu rukundo akaza akubwira ati rero shasheri wanje mukunzi wanje mwiza ndagusaba bino bintu bya filime rekane navyo Ronera ko kwiyakira gute wobifata gute wobyakira gute ukora iki dufate wo kuri uwo mukunzi wanje yego ivyo urabimbwiye kubera impamvu yahere ndabiheba kubera ko je umukunzi wawe ntabikunda ko utabikunda gusa kuko wankunze kandi uzikunda mu kinyafilime kubera ko nanize kuzohinduka nzohinduka usanze ndi mu byaha ariko kenshi ndibaza nawe urabizi urashaka gukunda umuntu ukavuga ati no muntu ukunda mukunda cyane nawe akaba nkunda reka nizire ko azonyumvira ibintu ndamubwira akabikora rero je ndamutse n'umukunzi wawe nkaje nabwira ati rero Sharon ndagusabye filime banzo zireke twubaka urugo dukora izindi business ibintu bya filime je kure navyo ico gihe Ronera byogenda gute ndakunda filime ku buryo ndayifata nk'akazi kandi n'akazi karanunze wari umukunzi wanje uje mu buzima bwanje kugira ubuzima bwanje bube bwiza gusumba uje mu buzima bwanje kugira ubwonone waye ucumbuza akazi ariko ashobora kuguha indi business irenze filime ugenda gukora isumbiye ako kazi akaba yamaye n'impamvu yumvikana ituma ndabiheba twumvikanako sinzi Ronera ko bizokunda gusa maze kuronderwa n'abantu umuntu akambwira nakubonye muri filime nagukunze yifuza ko twokundana umubere umukunzi kiro censhi n'abantu bafise amahera nibo bitwaza ako kantu rero ngo nashaka ngo uzoce uheba ngo iyo kazi ka filime ukora icyo gihe Ronera bica bigenda gute nizo kuganira aho tuba duhebanye tutaranakundana duhebana tutarakundana wowe deja uraje mu rukundo utanguye ku makondisiyo y'ibintu byo guheba tumaranye umunsi umwe nukuvuga nawe ibyo bintu biragoye wowe nubizi neza ibya filime uvuga ngo sinizera ngo ndakumvaza kuko udakunda filime ngo filime gusa ndayizera ngo ngumva mbona ko ibyo bintu mukina ngo muri mu gitanda biba byabaye ariko bajya nivyabona sinivyazi uwo muntu amora ibintu nkuko unye by'ibihuha tuzomarana kangahe ariko aba bantu baba babona filime yo mu gitanda bakabona umenga ni ibintu byabaye ntibazi biri inyuma ya kamera kubera hajya abari abantu benshi abakameramani aba team technique yose biri hajya muri kiya cumba abo bantu ngira ngo niyo mpamvu batabitaho ndakubwira ikintu
mu rukundo gukundana n'umuntu mufise ihangiro yo gushika kure canke mwana nubakanye mwarageze kure kuko umuntu wese akundana n'umuntu kwa bafise ico bashaka gushikako bifa gupfa gusa umuntu ahabwiye ati sinkunda ibyaguhaye impamvu yumvikana ukaba udashaka gutakaza uwo muntu bashobora kugikora ku mpamvu igiti kiyumvikana kuko iyo uri mu rugo canke uri mu rukundo urukundo rurakwita yego kwa kwitanga rero harimo no guheba ibintu ukunda ubona bibabaza umusheri wawe nawe ntari gihe abakora bigukora kwanza hari gihe ategerezwa kuko itangira agakora ibintu ukunda kugira ko nezereza uvuze ngo muba mukundana rero umuntu umusi wa mbere murana abana n'imisi ibiri ngo mukundane no mu rukundo nurana namwemerera ngo mubwiye ati ndashaka kwemera ngo tukundane atanga ubwo akondisi utaranamwemerera wowe uca umwemerera gute yaba niwe wayibujije kumwemerera kubera ko impamvu sinumva ko hari umuntu yodakubwira ngo heba ibi ngo uce ibi mutaranakundana ngo umenye uwo muntu nimba ari wo kwizeka canke nuko rero usanga ibintu vyanse bikanga rero je sinzi none ndatomboye ndi mu rukundo kandi umukinyi wa filme none ivyo ni vyarandenganye kandi uri mu rukundo n'umuntu abitahura cyane akora azi n'agaciro kanje desho wow urunira biramaze gushika ugahura n'umuntu atazi agaciro kawe nagira mvuge ko iyo umuntu umukunze mugakundana akagukinisha n'aba yamenye agaciro kawe ukamenye wowe wakamenye gute hama ugasanga kumunda nabi wakamenye iyo umuntu agukunze neza wese aba yamenye agaciro kawe kandi nta muntu n'umwe afise agaciro kaciriritse n'umwe abaho abantu bose baba bafise agaciro kadaciriritse rero iyo ugize imana ugahura n'umuntu atahura bibona kandi agukunda ubona ko agukunda nawe ukunda ubutomboye Honda vyomba muri aho kanya uravuga ati ndabayeho yego okay oronera biramutse bishitse uno munsi umukunzi wawe akagusaba ko mushinga urugo urumva biza koroha kubera ko sinizera kuri wa muntu uja mu rukundo rutagira icerekezo siriza kuri wa muronera uri umuntu ushaka gukundana n'umuntu ngo mukundana imyaka 3 imyaka 5 atakintu muragera ko mutarashinga urugo uno munsi uri mu rukundo nivyo kandi birakobereye cyane pe okay kubera ko je oronera mbwe ndi mu rukundo cha numva vuba cyane ubukwe urashobora kuba ubukwe yego kugira wa mukire bajije man ariko buri muntu wese arabitahura uronera wowe ukundana n'umuhungu imyaka 2 mutarakora ubukwe hari no twakunda imyaka 7 ariko ico gihe hari kera ntiwari wakura hasi nubona ko nkuze narakura gute ntiwari wakure ngo kwiza imyaka yo kubaka jewe eka ndagutera inkuru navyo ifise 16 ans numva ko nakoze kera 16 ans ariko ntiwari uzi ivyari ivyo uko biri kose nari wa muntu iyo umaze gutegwa inda uba wumva ko ukwiye kugira kubaka urere umwana nari nakuze deja vyaheze bivuze ngo rero urukundo gusa no narabaye nyuma rwari rwo gufisha ubusa rwari rwo akamaro rero umuntu murashaka gukundana none umuntu mukundanye umwaka 2-3 mukaba mutarashika kuvyo mwifuza kugira bikunde mwubaka urugo rwanyu muheba ngo nikorera ngo imyaka yabaye myinshi impamvu je ntogira ico ndabivuga ko abakobwa nimwe mukunda kwishira mu iyo situation ukavuga ngo je sinokundana n'umuhungu imyaka 3 imyaka 5 ati kubera ko nitwa tugomba kugira yubire urumva je umuhungu uranuvuga ngo umukobwa umukobwa natwagwa n'umukunda cyangwa wakunda ahubwo twagwa n'uri tayari ahubwo akantu bakavuze ngo haranakabonye bavuga ngo umukobwa aryamana n'umuntu akunda umuhungu nawe aryamana n'uwari we wese abonetse atari ku mukobwa umuhungu acyatwara mu rugo umuntu akunda umukobwa nawe agatwagwa n'uwari we wese abonetse afise gahunda afise ikimbiro cyo gutwara kugira ngo reka renda kubwira abantu bavuga ivyo bintu nibavuga ibintu ko baravye abakobwa bose canke abahungu bose umuntu wese avuga bivanye n'uwo azi bivuze ngo ujya bazi siwe oronera ariko kandi ashobora kuba ari oronera jewe ndagute ego ashobora no kuba ariko niko ndakubwira ko atari we oronera si no cagura umugabo ngo twobana ngo tubane ngo kubera ngo mbona ngo afise ngo itunga ico nikirimwe iwanje uko noba ndi kose nikirimwe namwe adakeneye ibintu vyiza namwe adakeneye gutunga ariko ndisuye ko ivyo bintu nabikora
ndavyiyumvamo. Oronera nca ndakubaza kino kibazo tubanze dushire ku ruhande umukunzi wawe ntitumushiremo ntabirimo bino bihe. Oronera uno munsi umuhungu afise amafaranga umugabo akubwira ati Oronera je ndashaka tuzokundana nk'imyaka nk'indwi canke umunani kugira ngo tubane, n'undi muhungu nyine ata mafaranga afise araho bisanzwe akubwira ati Oronera je ndagukunda ariko shaka muri buno bukene nyene turabe nyene twokwibanira. Oronera muri abo bahungu babiri wewe wotoramwo uyu uzonotora notoro muri abo babiri jewe no bankunda nimba ari uwo myaka myinshi ari we nkunda kandi mbona nabankunda mbona turi kumwe nawe bizotuma numva ko mbayeho canke basi ndi mu bintu nishimiye bima amahoro no murindira nimba ari uwo akenya no nocagura rero je sinocagura ngo nisunze ngo ku mwanya ngo nisunze kubiki nisunga kuco nkeneye iki nkeneye rukundo. Oronera ugerageje kwiraba imyaka yiwawe baramutse bongeye kindi imyaka 7 canke 8 utarubaka nta kibazo byo gutera indwi canke 8 ngatwumva ko nzwa naciro vyawe yego ku myaka ufise bongeye kiyindi myaka 7 canke 8 yimbwire ndagufashe gutera ndakubwiye no fa ndakubwiye gusa uko biri kose indwi 8 narubaka yego uzobaho noce ndabiheba sinokubaka nta kibazo byo gutera muri wewe kumva yuko umenga harengera nivyo warushitse kumbaza ivyo nta kibazo na kimwe nta kibazo na kimwe vyonera naho bitoba rega je nta kibazo mfise ngo bimaka bibe naho bitoba je nta kibazo mfise ahubwo mfise ikibazo nzoba nkwirikiye ico nkeneye mu gihe ico nkeneye numva kitaraza naco nihutira nja gukora yiki ejo sinzovayo ngaruke mu bibone rero nta mwanya rero mfise wo kuja kurunguruka ariko basi ngiye bikanka ariko narabona ko bizokunda abantu barahinduka umugabo ashobora kuminduka canke je ngamuhinduka kandi twarakunda tubona ko twobana mu buzima bwose bigahinduka sawa bikankira ariko nari mbona ko mahitamo nagize uwo munsi yari meza nzi ko zoshikana kure ariko nahanshikane nakundi ariko mbona ati ibintu naho birimwo hari ibibazo sinzi ko nzobishobora sina mwanya wo kwihuta rero mfise jewe nduye nyene. Oronera uno munsi hari umuntu avuga ngo je nshitse mu rugo uko byogenda kose yabona umugabo atankunda akemera gusaka ntwara yubakoze sivyo kwahukana nta gahunda afise barabivuga kandi benshi harimo n'abonzi babimbwira nanje babagenzi ariko abantu twiyumvira gutandukanye bivanye n'ibibazo duhura navyo canke niki kandi ivyumviro vy'umuntu sindabigwanya ndiko nshigikira ivyo wanje siniko ndagwanya ivy'undi muntu kuko abantu twiyumvira co kimwe ashobora kuba ayumva ko ari wowe ari mukuru canke nanje ngumva ko ndi mukuru ugasanga harimwo uwihenda muri twebwe babiri ariko niyo mpamvu nkora gutyo sinkorera ku vyumviro vy'undi muntu nkora ku vyumviro vy'wanje ku buryo umwanzuro wose wovamwo n'ibibazo vyovamwo nzovuga ati navyitayemwo ndabibona ari umwanzuro wanje nazovamwo ngo nabaye iki kuko niyumvirije abantu nabaye ngo nahenzwe n'abana jewe ubwanje umutima nama wanje warambeshe sabu wayihitiyemwo uvuga ati je nubwo azomena amatwi nije namwihitiyemwo nta kundi gusa mu guhitamo sinohitamo umuntu mbona ko azomena amatwi bibaye twarashikanye nta kundi ariko ntiwota ngo womoke kwahukana ni ikintu kigoye si ikintu coroshe upfa gukora no munsi ni ikintu gisaba igihe kinini kumubona menga bizokunda tugataha mugabo wanje sinzi rero iyo ukunda umugabo wanje sinzi ikintu camuteye maskini n'ibintu vyo karakora azobiheba azohinduka azogira iki ukumurindire ko azohinduka ukaguma kubatse ruguma rusonga imbere imisi igenda rero urinze uruta akagenda haba harengeranye biba vyabavye ukabona ati uyu muntu nitugishoboranye ashobora kuba ari mwiza nari ndi mwiza ariko mitwarire yacu takunze tubitakunze ko tukumanako reka rero tubane tukiri bazima nitwimbiye no kwicara yego urakirenga. Okay, Oronera wihangane cyane kwa nagerageje kwinjira ku buzima bwawe sinzi nimba ubikunda ariko ndizera ko atakibazo bigutera kubera ko iyo tukora ibiganiro abantu benshi baba bifuza kumenya ese Oronera ibyo bimeze gute ese Oronera biba ari byiza rero iyo uciyemo nk'ako kantu tugaca ku buzima bwawe gato niyo mpamvu ngenda gusaba kano kandi kantu Oronera ni nk'ihe ntahe ibabaje barabaye kuri Oronera canke ni ke kintu wo kwigisha abantu cyakubaye ko kibabaje kugira ngo n'abandi bantu bo bari hari ahantu nabo bumve bakomeye bagira umutima ukomeye avuga ati Oronera yarabiciyemo bino bintu natwe twobicamo kandi tukazobivamo.
naco nibuka indahe mfise ni nyinshi ni nyinshi ku buryo noronka iyo ndabasangiza uno musi rwose usanga namaze kuyisangiza abakunzi banje ariko ico nzi coco ikintu cose ugifashe umufashe umwanzuro kubera kanaka cyangwa ugafata umwanzuro kubera ibyishimo ushaka uno musi canke ejo ariko uzi neza ko uwo mwanzuro ufashe udahwanye n'umutima wawe utegerezwa kubabara. Yego. Orona wavuze yuko wewe baguteye inda ku myaka 16. Yego. Wabanye navyo gute? Gute neza. Navyo nko bandi bose bavyara. Nta kibazo na kimwe vyizige bize bigutera ukumva nyene urabaye desukuntu cane biteye ubwo. Kwera kuno munsi hari abana bafise seza atwari ndakavuga ati mana fasha inonda no muhira ntibamenye ko je mfise inda ahubwo akirukira guhiga uburyo yova mu iyo nda. Urunera ku myaka 16. Je runera kuri iyo myaka 16 nashaka kuba niyumvira ko ubuzima bwanje burangiye. Ibintu bipfuye navuga ko kera bavuga yuko iyo uvyaye ubutaye agaciro ariko siko kuri. Uno musi je nicaye nkibuka ko vyabaye kuri iyo myaka ndashima Imana. Mana warakoze kubera bandi kundara umwana nkumva ndaryohewe. Banumva ndyohewe ndamuravye mvaye. Bandabayeho nkumva ndumuvyeyi. Rero kuri iyo myaka 16 nashaye nyici. Usibye ko yambereye umugisha. Go. Ariko shaka kumenya rero ku myaka 16 Ornella amenye ko yatwaye inda. Urabimenye gusa sinzi uburyo wabimenyemo sinzi byagenze gute ariko ukimenya ko ufise inda Ornella byace bigenda gute yifashe gute? Nk'ibisanzwe ho nta muntu yandavye ngo ndakwikeze naravyumvise muri dejo nari nkijijwe hama ndabikora rero ndavuga ati imisi ndanabikoze musi myiza cyane nihutira kuca kwipimisha kiri nakare no kwezi kutaranahera ndabibona ko ndayifise sinokorora inda sinanavyumvira Imana ibindinde rero nagikoze rero bivuze ngo cyane mva ikintu nkenera kuvyara nabindi hama ndabivuga mu kiro nyuma barabibona ariko babibonye nagwaye merewe nabi ngwaye nonze kandi nakuze mvyibusha barabona ko rero nshobora kugera n'ikibazo ko bamvuze amaso bibaza ngo ikibazo c'amaso ngwaye rero aho kunshwanira kunkarira nivanye n'ukuntu nari nagwaye nifiriye nabi barondeye ahubwo ibintu byo kuma nge bigarurira amaraso bikagira icyo bya nawo mwana namitane no kuvuga ngo wowe waremeye barakuvuza amaso kandi ubizi ko ufise ni byanagaragara ko je nari mvyibusha ni byabagoye kubona ko bayimenye mu mezi 6 muhira ni byaboneka vraiment urabanye n'inda amezi 6 yose batazi ko Ornella afise inda. Ornella rero wari umuntu akijijwe kandi abantu bakijije tuba turi ni nk'icitegererezo muri societe. Ntibyigeze bigutera ikibazo mu bantu mwagendana mu bo mwasengana hamwe ntibigeze bakwinuba ngo yuko zicaho gatahora ko wakoze icaha uratahora ko n'imbabazi z'Imana zihari ugasaba imbabazi bigahera ukiyakira wishizemwe abantu ni hahandi usanga wimvire gukorora inda mu rusengero bazombona gute babanyi bazombona gute bazokuvuga ngo umwana wa naka nashobotse wewe ni wabona ikintu kigushimishije wewe ubwawe kikuryoheye gikora utitayeho umuntu n'umwe abantu nibashima uyu mugenzi wawe yo gushimira ikunda kakikugayira none ni wagenda kumvuza abagenzi bawe ucubaho guke waye ndire umuntu acabaho kwiwe rero umaze kumva ko ikintu gitahuye wagitahuye basigaye kwigwana koyo. Ego Ornella ndagushimire cyane pe nanje ndabashimire cyane sengameje mwakoze kungendera kandi tuzokoma tugendera kubera ko turagukunda nawe uradukunda uri umuntu wacu pe niyo mpamvu ntitwigira tukibagira tuma tukwimvira ko n'abakonzi basenga media baragukunda cyane. Asante sana ku bakunzi banje bankunda Imana ibahe umugisha bikomeze kubasha umutima wo kunkunda nimukanyenge nacu ndabakunda hari n'abatankunda Imana ibateremwe intege zo kunkunda kuba sindi umuntu mubi rego uri mwiza cyane Imana nayo ibona ko navyo bikwiye ari iyo nzira nziza yomfasha muri byose navyo bikomeze kubukunye. Okay, reka ndababwire n'abakunzi basenga media TV abataragira subscribe kuri Ornella Mutoni official bagende bakore subscribe ariko twizetse igikorwa tucitekeye ari Ornella. Turanyotse. Sindababesha. Sinabwiye ko nakunda ibintu byo kubesha. Sinza kubabesha ahubwo hageze nzobarandira mvuga ati ngo tubabwire za tariki. Uwo mwaka urarangira. Mwaka urarangiye dejo. Tuzatangura n'umwaka utangura. Urahera uno mwaka utegeza guhera ni hirya yejo. Yo. Waheze nejo.
tegereza Yego. eh Okay, abakunzi ba Singa Media TV, je ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana ikiganiro cacu cose mukabana natwe n'ukuri ni ivy'agaciro kubagira, niyo mpamvu ndabashimira bivuye ku mutima. Umwanya wanyu agakomantere nako mugashireko, Oronera turakeneye kumenya byinshi mu mwipfuzako kugira ngo tuzobimubaze hanyuma, niyo mpamvu shiraka agakomantere kawe kugira ngo tuze kumenya ico wifuza kumenya kuri Oronera Mutoni uwundi munsi tuze tukimubaze. Niyo mpamvu ndabashimiye bivuye ku mutima. Atamwebwe nta Senga Media TV, atamwebwe nta Oronera Mutoni official. Niyo mpamvu muri abantu bacu dukunda cyane. Imana ikomeze ibaturindire, ibahamagara meza n'amafaranga. Naho butaha.